hari abantu bananirwa no kwihanganira ibibazo, hari abantu bananirwa no kwihanganira amageragezwa, hari abantu bananirwa no kwihanganira amadodane yo muri uru rugendo. Amasezerano y'Imana abantu bakayonona, kandi Imana ivyo yateguye vyari vyo. Kurorera amasezerano y'Imana vyari ngombwa kuri wewe. Haleluya. Umva, reka gutega ubwoba n'amageragezwa, reka gutega ubwoba n'ibibazo, reka kugira uruhagarara rw'ivyo uri kuracamwo, reka guhagarika umutima n'amadodane mwene data. Hagarara neza uwo mugabo mu vy'Imana, hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo. Icyo Imana itazi kubesha bene data, yasezeraniye abayikunda abandugu. Amageragezwa ntiyica, mugabo aracobogoza gusa, kandi hirya y'amageragezwa hari ukwambara. Hirya y'amageragezwa iyo umuntu yogoroye naho yoba yajovye impuzu zizuma. Amen. Ntagira umuntu azogutera ubwoba. Dusome mu gitabo c'Itanguriro igice ca 37, dusoma ku murongo wa 5 n'uw'9. Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se, barushiriza kumwanka. Arababarira, ati ndani mwumva ivyo narose. Narose dutekera imikama y'ingano, uwanje mukama uriyegura urema, maze yanyu mikama iraza ikikiza uwanje irawunamira. Bene se baramubaza bataho, ni wewe uzotuganza, ni wewe uzodutwara? Izo nzozi ziwe nayo majambo yiwe bituma barushiriza kumwanka. Yongera kurota izindi nzozi, azirotorera bene se, ati nongeye kurota izindi nzozi, narose izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyunamira. Azirotorera se na bene se, se aramukankamira, ati izo ni inzozi iki? Aho jewe na nyoko na bakuru bawe tuzoza dukubita inkoro hasi imbere yawe. Bene se bamugirira ishari, ariko se azigama ayo majambo mu mutima wiwe. Mana ishimwe. Tuje mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya. Mbanze mbe ndareka gusoma muri ico gitabo, turahagaruka. Ariko kandi twasomye muri ico gitabo ko abantu bariho kandi twese turiho, mugabo hari ikintu tunyegejwe. Narabisomye no mu gitabo c'imigani ya Salomo, sanga ngo guhisha ikintu nico cubahiro c'Imana. Ico nari nzobejo, ivyo tuzohwana ejo, ivyo canke nzisekako we uzisekako, intambara Imana izorwana ni ivyo nzorya naho nzoba, ko nzoba mfise déplacement canke atayo mfise, ko nzoba mba muri quartier yo mu Nyakabiga canke mu Carama, ko nzoba ndi mu bitaro canke ntazoba ndi mu bitaro,
ko nzoba nagize mariage canke ntaragira mariage, ivyo ni ivyiyumviro vy'Imana. Amen. Imana rero mu bikorwa vyayo ifise plan, ifise plan y'umuntu kuva avuka gushika apfuye. Hari planification y'Imana. So wawe ataragira mariage Imana yari ikuzi, ntarakubumbira munda nari ndakuzi. Dusomye rero mu ijambo ry'Imana, uyu muhungu Yosefu hari igihe cya mbere cyo guhabwa amasezerano, hari igihe cya kabiri cyo kurorera amasezerano, hari igihe cya gatatu cy'ishitswa ry'amasezerano. Ivyo bihe byose ntibimeze kumwe. Hamwe hararura, handi hakababa nk'ipiripiri, handi hakaba umubamba nka tevere, handi hagasosa nk'isukari. Iyi nzira yo kurorera amasezerano imeze nko kunyonga imodoka ahantu hari amadodane menshi. Ururira ukamanuka, kongera ukagenda, kurira ukamanuka. Umuntu yihuta acafata imodoka agahondagura ku madodane, ngo imodoka ngo yapfuye. Mu nzira yo kurorera amasezerano n'amashesheti arashobora guhera agacika, ukagenda kaduga kakumaramaza, ugasubizayo, watambuka kabiri akongera kaduga, umubiri ukaboneka, mugabo uroreye amasezerano. Ameno. Inzira yo kurorera amasezerano urabura isiraji yo gusiga ibirato, ugatimbisha umutima, ukambara impuzu imwe ukayimesa ku mugoroba, utegekanya kuzoyambara ejo. Mu Giswahili bayise ngo kauka ni kuvana. Ume nkwambare, ureke kuma nkwambare. Amasezerano y'Imana, ibanga ry'amasezerano y'Imana, urashobora gupanga inzu, umwaka ugapanga, wundi ugapanga, wundi ugapanga, imyaka 8 upanze, urareye amasezerano. Hamwe ukabura amafaranga uriha, bakakubimbiriza, ibitanda bagatahanze, cyangwa bakagucokora, ukamaramara, ukabura ukugira, ugasenga Imana, Imana ikihorera. Amakesha ayo mu gitondo ukisonzesha, ugaterereza abasenzi, ukikubita mu maguru y'abakozi b'Imana, ukatura ibyo wacumuye n'ibyo utacumuye. Aho hose uri kurarondera ngo Imana igutabare, Imana ce. N'amasezerano. Ewe ukagira imyaka 28, ukibaza ati none jewe nashumuye iki ku Mana? Mariselina twavukiye rimwe avyaye gatatu, none jewe ibi bintu iyi Mana irabaho cyangwa ntibaho? Mugaburore amasezerano. Kurira amasezerano rero nta kwihuta kubamo, nta kwihuta kubamo. Urareye amasezerano
urabura n'amahera yo kwimosha muri sarodo kwafire, umushatsi ugahimbira ukaza urayengayenga n'igisokozo buhoro buhoro, mugabo wabuze amahera yo kwimosha. Uroreye amasezerano, umudamu arisiga ikambiri, agateka amamesa, agahura akaruru gashiramo agahendahenda, ivya glycerine bikibagirwa n'ibindi vyose, mugabo aroreye amasezerano. Haleluya. Uroreye amasezerano, uraca mu ishure ry'indaro, usize kwa so na nyoko barya inyama z'inkoko n'inkwavu, ukinjira mu ishure ry'indaro hariya muri interna, usize kwa so na nyoko, ewe inyama za jambo zikurakuranirwa ku meza, ugacuza mu buzima bwo muri interna kandi ukabwemera. Uroreye amasezerano, uzoza kubibona neza. Bariko baravuga bati iyo nama yari irongowe n'umushikiranganje w'ubutungane ati duhe kaze umuvugizi w'umushikiranganje w'ubutungane. Nawe uri mu biro, umuvugizi ariko aravuga ingene inama vyagenze, imbonesha kure zerekana indege yarara mu kirere ngo agiye guserukira Burundi hanaka, n'amasezerano ariko arashitswa mugaba ahantu waciye. Uroreye amasezerano, uratwara indi gakoroka n'iyindi gakoroka, mugu wa gatatu akabaho n'uwa kane n'uwa gatanu. Kurorera amasezerano rero ni devoir ikomeye cyane ku muntu. Abantu rero barashobora konona umwanya wo kurorera amasezerano, kuko umwanya wo kurorera amasezerano uraremeye. Yesu adufashe. Yosefu rero, Yosefu atangura rero kwinjira mu masezerano. Amasezerano y'Imana yazananye mu ndoto, icararota. Arabwira rero bene wabo atahana arose, bati warose iki? Ati narose tugiye gusenya, hanyuma imiganda yanyu 11, kuko bavukana ari 12, 11 ikizunguruka wanje, nkabona iwunamira. Wa Nefutali wunamira wanje, wa Zabuloni wunamira wanje, wa Yuda wunamira wanje, wa Isakari wunamira wanje. Abantu mukunda kuvuga ivyo mwarose nakazi kanyu, kuko hari Imana ikubwira ikintu kibanga kitaragera kuvuga, bigasaba kumira ukakigendera, ukabanza ukakigendereza, kuko hari aho uzogishira mu bantu kitaragera, ucuja mu ntambara zinyuranye na bimwe wavuga, kuko ibihe byavyo bitaragera, abantu bace bagucokora. Bati wewe kuko hari umuntu abaho mu muryango cyangwa mu kibano afise amajwi make. Hari n'ahantu usanga ubaye mu bantu biwanyu uba amaraso yawe adahuza na yabo, wavuga ngo avuze nabi, watwenga ngo ivyinyo vyiwe, wakorora ngo akoroye turiko turarya ngo ni kusa. Ikintu cyose ugize kikaba kibi, amaraso yawe agahubana na yabo, ariko yawe ahubane na yabo mukaba cyane na ya Yesu, ibindi vyose ni sawa sawa.
bati ya baca bamara iminsi bahekenye imisuyo bagunzwe bababaye bavuga bati no ntivyumvikana kajya gahungu nafutari ngo reka rw'izaburoni rukaza nako rwari rukuze ngo arasama arahoha mugabo Imana ivuze ibivuze mu Giswahili bavuze ngo akisha asema hanyuma rero batihwe acabaho mu rwanko ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo ivyiyumviro mbiyumvira ko si ivyiki ni ivy'amahoro kugira ngo mbahe iherezo ryiza bukeye yongera kurota hajya rero uzoshima ikintu ko kiri mu Imana kiza kabiri mbere muri Bibiliya nasomye ngo urubanza ruze rucibwe biciye mu kanwa k'ivyabona bibiri canke bitatu na Manowa yabwiye Imana ati Imana asanga ari wewe ujya muntu nabonye yongera agaruke ntandavyemera bica bibuko Gideon yavuze ati ubu bwoya ndasubiye ndabwubitse nongere ndabwuburure n'ivyabukumvuze bikaguma biba ntanemera ko ari byo hari abantu bafa guhurudukana ngo bana ngurumva ngo we ngo nakuroteye ibintu akakudonda ko ibintu nawe yari kararazirana n'ibintu mwapfuye ati emwe narose nasubiye kurota bati umve ntiwumva mugabo ntiyari yarose ariko n'Imana yari yavuze ati warose iki ati mviriza papa buriya generous ukwezi n'izuba n'inyenyeri binyunamira sati wewe jewe na nyoko na bene wanyu tuzoza wewe tukwikubita imbere Yosefu ati ndabizi kuko nabyo yarazi amasezerano rero arahejeje kuhaba rero hari hasigaye kurwana n'ibintu indwi ngomba ndababarire bishobora kuzibira amasezerano Imana yagusezeraniye agapfira mu nzira kandi yariho kuko Imana ntibiyigora kukuzinukwa kuko wisha imigenderanire yayo na wewe ntibiyigora kukuzinukwa igahindukira ikaraba hirya ugasigara urwana intambara wenyene nayo yaravye hirya iminsi yawe yose ikaba impfagusa kubera itara ry'Imana warizimije. Imana idufasha cyane. Yosefu amasezerano yiwe yarageramiwe no kugira umutima w'urwanko kwanka bene wabo. Byasabwa ko bene wabo bamwanka nawe agacagira ingere ku yindi, akagira umutima mubi, akagira akazika, akakabika mu mutima, n'uwo musavye imbabazi ntazitange, guharira kukahava, akabika ku mutima, akaboha, akavuga ati sinzopfa ndakubabariye ivyo wagize, ivyo yagiriye umwana wanje jewe. Ejo bundi umuhungu araho twari twahejeje twakundanye, rujya rugore rwo kwibabara rya gatandatu niko rwatwonone, niko rwanyononeye, bica birapfurya muhungu aratarampeba, nzorinda mpfa ntamugiriye imbabazi. Mbere urya mwarimu ni mubi, bari bakwiye kumuta mu kibitoke akava ngaha mu nibyo byari bigeramiye
amasezerano ya Yosefu. Yosefu aranesha. Amen. Nasomye mu gitabo cy'umusiguzi ngo hari kibi nabonye munsi y'izuba n'umuntu gutunga itunga rikazomwica. Bika inziko, ubike urwango, ubike imitongano n'imyidodombo, ariko naho ubibitse ujya muntu ubibikiye we ariko arajandajanda, we uri mu ngorane kandi Imana izomuduza nawe upfiriyo kuko wumviye Satani. Imana ikubabarire cyane. Ikigira kabiri cyari kigeramiye amasezerano ya Yosefu nukudafata ururimi mu bihe bigoye. Yategezwa byasaba kwa avuga ati mbega aho mu mpekenyera imisaya imigani gatangura amajambo y'imigika. Ega ari abantu bazi kwikura ijambo, akubwiye ijambo ubumwe bukagira ugomba, akagusezera ukagenda. Hari abantu bazi kuvuga amajambo, hari abantu bazi gutongera mu rurimi, hari abantu bazi gutukana, hari n'abatukanira mu gikirisu mu kinyabwenge mugabo yagututse, hari n'abandi batukanisha imirongo ya Bibiliya, akagutukira mu murongo wa Bibiliya ukumva vraiment ko yakurungitse kandi ukagenda akoresheje iyi Bibiliya. Ibibiliya mubona ni shamba rinini, ni kiyaga kirimo ibintu byinshi cyane. Hari gutukira mu ndirimbo n'ibintu mwapfuye gategena muri korale ngo tewe ngo naronse indirimbo ngo ndayibigishe ngo aba bantu b'urusaku bo muri iki gihe ngo te n'utujambo yumvise twariko tuyerera tumupima mugabo wewe aba bantu b'urusaku bariko baravuga ariko aravuga aramuzi ko ari Mariselina muri korali wabo. Namwe aba bagabo nabo habana habari bo bakatamo ngo aba bantu bo muri iki gihe b'urusaku. We korali gatukana mugabo bifatiye. Hari abantu bazi gutukanira mu telefone ama message yananiwe no kuduga amadodane. Imana tubabarire cyane. Iyi nzira ducamo turoreye amasezerano y'Imana mubimenye neza. N'abatazi kunyonga imodoka amadodane murayabona. Namye ndaraba imodoka zitwara umukuru w'igihugu mbona umuriro zigenderamo, hanyuma ndabaza abantu none ku madodane ziragabanya cyane ntizigabanya uko munazigena ngo vu. Uwo nabajije ntiyaronse nyina nyishura. Ubu rero nzohengera mbonye babasoda bari mu mayira kimena nk'uyenzereza mpagarare hafi y'idodane. Ndabe ivyo bintu kuko hari abantu batagira amafire mu bibazo, hari abantu batagira amafire mu mageragezwa. Yosefu vyasaba ko agira amafire ku rurimi, rero bakamwanka, bakamuvuga, bakamutitura, bakamucira imigani, bakamucokora. Yosefu avuga ati mushake mwambara urwaga, je nshunza amasezerano y'Imana. Haleluya. Nababwiye ejo
ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimutinye abantu kuko umuntu nayo yokwica araheza naca kugira mugabo mutinye Imana yica iyo ajeje kwica igaterera mu gehinomu. Iyi Mana irakomeye cyane. None iyo Mana si yo kwica. Amasezerano ya Bibiliya ni meza. Ejo twumvise ngo ivyiyumviro mbiyumvira ko si ivy'ivyago ariko ni ivy'amahoro. Yesu ashimwe. Ubugira gatatu, amasezerano ya Yosefu yashobora kwicwa n'icyaha kigomwe, kuko amaze kugurishwa kajanwa kwa Potifari, haciye yinjira uruhagarara rusaba ko asambane na inabuja. Namye ndakubwira ugwaruka, ntimwagwaruka murangoye basi, kuko n'ivyo Imana yasezeranye byose burya murashobora kuvyica uvyicishije akamanyu k'umutima. Imana itugirire ikigongwe. Hari ugwaruka rutazi kwijera, amenye ko ari responsable w'ubuzima bwiwe n'umubiri wiwe wose. Narababaye. Iyo umuntu avutse, Imana imshira muri plan y'ivyiza yamuteguriye, kuko umuntu n'ishusho y'Imana ntiyigeze iremera umuntu kugorwa no gupfa nabi, mugabo yaramuteguriye kuzomujana mu ijuru. Ivyo nibitangaje rero ko n'ubu nyene ushobora gushika hajya hanze imodoka ngo pa ugaca utaha mu ijuru ukaza kuronka amasezerano yo mu ijuru. Ivyo nibitangaje kuko ni porogaramu y'Imana. Mugabo hari ibindi yateguye rero. Muka Potifari tubiza wa muhungu, tudasambanye ntibikunda. Yosefu atumviriza amada, ntakubesha, hari ibintu narose. Ntushobora kunyononera amasezerano yononywe n'akamanyu k'umutima, ntibikunda. Nabuja ati umvirize wa muhungu, ndagukorera ikibi kimwe utazitura, icyo gukiza nuko wemera ko dusambana. Yosefu atumviriza amata, umunsi umwe narose imikanda y'inkwi, abakizwa niko mu Imana itubabarira. Aba bana bacu baragoye. Narigeze gutunga ingurube, nkagendero nkayagaza gutya, igacigira umutwe ngo, nkongera nkayagaza, igacigira n'amaboko ngo, nkongera nkayagaza mu nda, igishigira n'amaguru ngo, nkayagaza mu matwi, igacihagarika amatwi gutya. Ariko ndakubaze mukobwa, ndakwibariza ikibazo nubikunda unyishure. Jana narabwiye abantu, umukobwa ameze nk'umunyezamu bacungishije inzu. Bamubwira bati imfunguruzo heze gumane, niwe uzifise, ntakiri umuntu azokwinjira muri iyi nzu hatabaye nze kubaho uruhusa.
bidaciye kuri jewe shobuja. Amena. Abantu bizi by'amategeko rero barafise icyo bita destruction méchante, nugukatura, kubomora ku nguvu, nukwinjira ku nguvu. Uriya rero abomoye akinjira ku nguvu, uriya muntu aracumuye. Nuriya kandi yemereye kurya muntu azana ikibomoresho akabomora, nurya muntu yamwemereye kandi ari we yarajejwe gucunga iyo nzu, nawe nyene aracumuye. Abo bantu babiri bose bacumuye bose. Amen. Mubona Imana yaciye urubanza ikaruheza. Mu byagezwe handitse ngo ntugasambane. Nta na kondisiyo yari, nta mvo n'imvano ntaki, ni ordre gusa imperatif, ntugasambane, point etre. Nta siguro, nta nariyumvire, no, nta yaranduhishije, oya, nta yaramenda henze, no, ntugasambane gusa. Mane dufashe. Ejo bundi nagiye kuvuga ubutumwa ahantu, mpema mbwira ati hariho umuntu ari ngaho yasambanye na sebukwe. Datera kamo mwishengero, yari umuntu ari ngaho mwishengero yasambanye na sebukwe, utemeye ngo wihane, Imana ishobora kukwica ugapfana ibyaho ukajoja muri Gehinomu. Nzamura umugore umwe yikubise hasi mu rusengero ngo protokoli ramufata ngo nimwe mbe ntimumureke kuko simwe mu mujyamise hasi. Ararira araheza, yavuye hasi mbona yikwega zino ngo rije nasambanye na data bukwe. Musengera Imana ngirira ikigongwe. Erega abantu barakina n'icaha, Imana tubabarire gose. Yosefu arabwira inabuja ti kuba nohirahira nkono n'amasezerano yanje mabuja ntibikunda. Inabuja ngo acamufata ku nguvu. Yosefu amutana impuzu arashibuka. Inabuja asigarana impuzu ati gendasha tuzohura. Umva Dawidi yavuze ko nunamurira amaso yanje ku misozi, ugutabarwa kwanje kuzova he. Hari ibintu biboneka ku muntu adashobora kubivamo, mugabo Imana ikaseruka igatabara ku kanyuma ugatebuka jongoroka. Bwabundi Imana uko niko imeze. Vyogenda gute ngo wemere guta impuzu vraiment, guta impuzu ukica amasezerano y'Imana kandi yariho, ukica amasezerano ufise imyaka 18, amasezerano yo kugeza mu myaka 80 ukayitira mu myaka 18. Umugisha wa mu myaka 70 uzobaho ukawitira mu myaka 22. Très dommage, très dommage. Ariko narakunze ijambo ry'Imana rero ni ryiza, rivuza ngo maze umunyavyaha niyahindukira akava mu vyaha vyiwe byose yakoze agakora ibi by'ukugororoka, azobaho ntazopfa bene. Ariko wamanira umunyembabazi. Narakunze Imana ntiyiciraho, narakunze Imana iraharira, narakunze Imana yamana imbabazi, narakunze Imana ni nyakigongwe. Yosefu arashibuka. Inabuja ahengera shebuja. Umugabo we waraje ati ujya muhungu w'umunyamahanga
kakambukira kakagurano je narakubwiye agare ururimi rw'umugore umvise rutangiye kuvugira mu gutwi k'umugabo attention kuko rumeze nk'umwami bagabo musoze mwitondera amajambo y'abagore arashobora kukwicisha umugisha wawe kandi wariho ngo nja banza ufate kanyu bisengere ugende buhoro buhoro kandi ubihekenyere mwongere mu bivugane ko pole pole mwongere mu bisire mu biganiro vyiza vyuzuye haraho muzogera hano mutebe muce mumva uguhishura kw'Imana Imana ivuze ati ivyo bintu wapi cyangwa muze mubona birapfuye mukiriko muce munya ati yari Imana bwabundi amen mwabantu bihuta keshi batakijije vyinshi bica vyinshi kubera ukwihuta Yosefu aranka kwihuta iyageze azayumva wasohotse afite recherche irondera kagahungu kitwa Yosefu kagaheburayo anyegerehe ni mu gihugu kitari ikiwabo baca barafata bakajanye gutya bati wewe gahungu ubahutse umuka Potifari ewe jewe ti putetwa vuga wabitumwe niki jewe niwe yanyantanguye ti bajana bacuritse no mukasho bahenurirayo umuhungu abarinjiye mu bibazo aho rero ngo ari mu masezerano y'Imana shika mukasho igihe Imana yamurotesha ivyo bintu yarafise imyaka 17 yinjiye mu kasho umuntu yigeze kurota ukwezi n'inyenyeri se na nyina yinjiye mu kasho hari abantu bananirwa no kwihanganira ibibazo hari abantu bananirwa no kwihanganira amageragezwa hari abantu bananirwa no kwihanganira amadodane yo muri uru rugendo hari abantu avuga ngo mama rambunyononeye mama murekeye cyane rabariya yo turiko turaja mwene da hari umuririmbyi yavuze ngo munsi y'umusaraba mu gitutu cyawo niyo nzogerera naho nzohomba ivyanje vyose kuba munsi y'umusaraba bizombera inyungu hari umuntu ngurumva ngo jewe ngo umwigisha wanje ngo jewe ngo ntuze ngo jewe ngo bantu bande uri mu gifunsi cy'isumba byose ninde azogushikura ngo agukureyo kw'ivyaha vyawe gusa nivyo bizogutandukanya n'urukundo rw'Imana gusa Yosefu acaremera aja mu kasho arugaranwa vyasaba ko muri ako kasho avuga ngo nta mu majambo yiwawe banyaguhura n'akaranda hariho abantu usanga bagendana amajambo n'abana babo batibanga kuyababwira ngo uzopfuko ngo uzoteba ngo ubone abakugirira ngo nk'ivyo ungiriye iyo niyo mihezagire y'umuvyeyi ku mwana uwo gutuma guhezagira uko niko wohezagira yabona ngweme ngurya ngo aragapfata vyaye urazigene yanka abana iyo bagwaye mu mutwe naho afise agasinga kagize ingorane na ubizute ngujya ngubona ngo ari ndambi ngo kandi ngo bwoko bwabo ngumengo bwaravumwe wetu wa hari abantu usanga bagendana inzigo akagirira n'inzigo uwavyaye ngo karavyimba ngo nuko kavyaye umukobwa ngo ariko jaho nasengeye ngo nta mukobwa ndavya ngo mbere ngo urujya kwana ngo sinzorukorako none urareka none ibere sigiwe ni uzomwoza none urareka hari abantu usanga bagendana umutima mubi kandi ukamenga yaragize diplome y'umutima mubi no ku kazi abo bakorana akagira abantu hekenyera imisaya akagira abantu yanka akagendana umutima mubi
aho rero ngo arorereye amasezerano y'Imana. Yesu atubabarire cyane. Bene abo bantu ikizabakubwira muhuye mu nzira ngo umuramutse umenga urwaye korona. Bene abo bantu ikizabakubwira abonye userukanye ngaha aca aserukana hariya. Yabona utonze ku murongo wa bisi yo mu Ngagara agaca asezemwa agaca gutonda kuwo mu Bwiza. Ukiyumvira iyo miruho yiyonona mu mutwe ukabura ivyarivyo bapfuye amakara. Amasezerano y'Imana abantu bakayonona kandi Imana ivyo yateguye vyarivyo. Icyakugoye gusa ni Imana guhisha ibintu nako gusa kakunaniye. Mugabo kandi kurorera amasezerano y'Imana vyari ngombwa kuri wewe. Haleluya. Yosefu ati jewe naho imisukoni itoshurika, inzabibu zikabura, amasho washaka verite, naho Yorodani ruzuzura, je Yosefu mpaka ngeze ku kanyuma. Amen, 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 amen. Ndibaza ko ari mu kasho yari yumvira za nzozi. None vya bintu byose nahanyene muri iri bohero. Emwe data kabimbwira. Kandi bwawe ni bene wacu. Oh ya. Ekaye. Umva reka gutega ubwoba n'amageragezwa. Reka gutega ubwoba n'ibibazo. Reka kugira uruhagarara rw'ivyo uri kuracamwo. Reka guhagarika umutima n'amadodane mwene data. Hagarara neza uwo mugabo mu vy'Imana. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo. Ic'Imana itazi kubesha bene data, yasezeraniye abayikunda abandugu. Amageragezwa ntiyica, mugabo aracobogoza gusa, kandi hirya y'amageragezwa hari ukwambara. Hirya y'amageragezwa iyo umuntu yogoroye naho yoba yajovye impuzu zizuma. Amen. Ntagira umuntu azogutera ubwoba naho yoba ari uno musi. Umva Yosefu aratena mwibohero ati jewe ndicaye ndaroreye ivyo Imana yavuze, ivyo yavuze ndabizi ntibizohinduka. None wewe uzihereza ivyaha, wihereza icyayi kibi ivyaha, saa sita ibigabitanya. Ya umve vyogenda gute ngo wihe umuhungu yaduke agukore karesi, ashishikare wemere, abandanye wemere, amanuke wemere, yinjira no mu jipo wemere, akome impuzu yo munsi wemere. Ngo turoreye amasezerano y'Imana ntaco wanze. Warononye, waravumbagaye, indirimbo waririmbye waruhiye ubusa, mwanya wawe wataye, ngo hari ivyo uri kurakora, wafashe ukugororoka no kugabitanya, urafatanya ibintu uronona, ugirira abantu inzigo ku kazi. Mbega hariya ku kazi yarakarimbi kariyo,
hariya ku kazi hari itongo rya so wawe ririyo, uriya mukorana yakuranduriye akarimbi k'itongo rya so, ko mbona mwahuriye mu kazi, muhurira muri entreprise, muhurira muri sosiyete, muhurira muri service, mwese mugowe, mbona n'ejo bundi bo gukombora bakagukura mu kazi, ujya muntu agasigarayo, wari uzi kurya nyene, aho buca dutorera matora mashasha, wozubona ari wahindukiye kugutwara di. Mbega none ko wananiwe umwifato, aho buca atangurira kugutwara bucucujahe. Ngoya ni mu kwa gatanu, ni mu kwa gatanu. Ivyari kuba vyiza, Bibiliya ivuga ngo niwagenda gutanga ishikana utararishikana, ukibuka umuntu mufise ivyo mupfantuze, usubira inyuma umubwira ati biranyankiye kuririmba, biranyankiye gutanga ikigira 10, biranyankiye gukora ibikorwa vy'Imana mwene data, ndaje kugusaba imbabazi ngirira ikigomwe. Ati kubiki? Uti kuri vya bindi biriya na biriya. Ati ndakubabariye, ngubwo bugingo, nguwo munyenga wo mu Mana, nguko kwiteka kuja mu ijuru rero, nguko gucakira amasezerano y'Imana. Yo, ivyiyumvira Imana itwiyumvira ko si ivy'ivyago, mwibohero Imana irajayo. Haleluya. Iyi Mana mu kugendera umuntu ntiraba kwaba munza apanze, oya, ntagira umuntu uzohonyora. Oya, Imana mu kugendera umuntu bene ntiraba ko afise umuduga cyangwa atawafise. Iyagendeye Yohana mu kizinga Patimo ashisha, baraturiye mu mavuta bagari bisebe gusika musangayo. Iyo Mana nivuga, Imana yanje nkunda itarabanura abantu ku butoni n'icyubahiro, mu kugendera umuntu niraba ko ari umupfakazi. Ariko wa Mana uri mwiza, ntiraba ubwoko bw'impuzu abantu bambaye, ko yambaye prêt-à-porter cyangwa ko yambaye. Narakunze Imana yanje bene data. Yo, Yosefu ari mwibohero asubira kurota, inzozi zisubira gukora akazi. Uwo bafunganywe ati narose ibintu, narose ndiko ndahereza igikombe Farawo, ivyo bintu vyananiye. Ati reka jewe nanje ivyo narose n'akaziri, tiweho warose kuwundi rero. Yosefu ariko arakurikirana ati je narose rero ibisiga bindira ibintu ku mutwe bishihagu, ivyo bintu ntituzi ubidufashamo. Yosefu ati yo ekaye, ti wewe bucusubiza guhereza igikombe Farawo, Imana niyagutera iteko urazonyibuka. Ti nawe bucubambwa ku giti, ibisiga bizokunogorera amaso ku giti. Bukeye baza babona umwe yabwirwa akazoza guhereza igikombe Farawo, sentare y'igihugu iramwejeje, asubiye gukora akazi kwa Farawo. Uwundi nawe baramutwaye, Yosefu azayumva ngo bamubambye hejuru ku giti, ibisiga niyo vyamuririye. Yosefu acasigara mwibohera ati ni jewe nsigaye, ni jewe nsigaye. Haraho umuntu yihebura agata umutwe hanyuma ya zero, hanyuma ya zero, hanyuma ya zero, hanyuma y'ivyo wiyumvira, hanyuma yuko kwiyebura kwawe, hanyuma yuko kwidodomba, hanyuma y'iyo myenda, hanyuma y'ayo madeni, hanyuma y'ayo makonvokasyo, hanyuma y'izo mburano, hanyuma y'abo bakwanka, hanyuma ya zero, Imana ati je suis présent. Yosefu azayumva ku muryango w'ibohero ngo tishohoka muhungu, tindoye titaba Farawo. Yosefu atandapfuye nta bindi. Yosefu ati
nyakubahwa n'ukuri ndasubiye gusaba imbabazi ati banze ureke ivyo usaba imbabazi te muvyeyi n'ukuri ndangirira ikigongwe ati banze uvuge narose inzozi. Abantu mwari mufunganywe bambwiye ko ari wewe wasobanuye inzozi, narose inzozi. Ati mwami n'ukuri Imana yonyene niyo yene ibintu n'ukuri. Ati umviriza, narose inka zana zivyibushe ndwi, nyandota n'izindi zanamvye. Ati ivyo bintu, ati nyandota ni aradonda ivyo yarose. Yosefu mpwamu yera mwinjiramwo kuko yazigamye amasezerano y'Imana. Abantu bazigamye amasezerano nibo bazotabara igihugu. Abantu bazigamye amasezerano nibo bazima ingoma. Abantu bazigamye amasezerano nibo buca barya kuri manu yanyegejwe hariya hejuru mu ijuru. Abantu bazigamye amasezerano buca tubasaba. Mw'abantu bazigamye amasezerano Imana ikabatera iteka mugahabwa amapromosiyo, muribuka bene wanyu mwasize mu rusengero mu Nyakabiga. Ejo mu gitondo iyo Imana yuguruye ntawugara, kandi yugaye ntawugura. Nzohagarara ku munara wo gushibamako, niko Habakuki yavuze. Ndoreri cyari bumbarire ihumure riva mu ijuru riti yo umugororotsi wanje azobeshwaho n'ukwizera. Imana yacu ni seriye bene da, ikunda abaseriye ikabakorera ibya seriye kuko nayo nyene ni seriye. Amen. Yosefu yisanze ari umutware, yisanze ari umutware. Sije no hahera, sije no hahera. Garukira amasezerano yawe, garukira amasezerano yawe, garukira amasezerano yawe. Iyi saha niyo kugarukira amasezerano yawe. Ikintu cyo kononera amasezerano cyose, ikintu cyo kononera amasezerano cyose, kubera Imana ikiri ku ntebe y'imbabazi. Umva, umwana w'icyangazi nawe yari yarononye ibintu vyinshi, agaruke kwa se, si yamubwiye ati imbabazi zose ndaziguhaye. Raba umusaraba Yesu yabambweko, raba umusaraba Yesu yabambweko. Raba umusaraba Yesu yabambweko. Amaraso ya Yesu yaviriye abantu, abogamwo barakira bakera derere. Ijambo ry'Imana riraryoshe riturukundi Imana yakunze abari mu isi, niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Nabo bantu bamwizeye nibo batavyawe n'ivyifuzo vy'umugabo cyane vy'umugore, n'abana b'Imana bavyawe n'Imana ihoraho. Dawidi yavuze ngo nakwaturiye icyaha canje, sinahishije ukugabitanya kwawe. Ngirira ikigongwe Mana kubw'isinzi ry'imbabazi zawe. Tuname bene ndata dutakambira Imana yo mu ijuru. Hari amasezerano wari ufise, hari amasezerano Imana yaguhaye, hari byinshi Imana yari yaraguhishuriye. Ibuka wa munsi wararurarota wambaye urushungi, mbega bijya bintu vyazimiriye mwene da. Hari amasezerano Imana yari igufitiye, ibintu vyarononekaye vyarapfuye vyinshi. Mugabe Imana iyo Mana ivuga ngo nimuze kuri jewe abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Mwikoreze ingati yanje tababaza, munyigire koko ndumurwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yacu. Ngwino kuri Yesu n'umunyembabazi, ingugaruza amasezerano y'Imana nshuti yanjye. Ibyaha vyawe naho vyabaye vyinshi, ibicumuro vyawe naho vyabaye umurengera, Yesu aracaharira, 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 Yesu aracari ku ntebe y'imbabazi. Amaraso ya Yesu Kristo yose umunyavyaha, ingo wiyumvira amaraso ya Yesu, ingo wicomeke mu rubavu rwa Yesu, umubwira uti Yesu mbabarira, naracumiye naravumbagaye. Yesu aragukunda. Amen, 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 amen. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Yesu n'umunyembabazi, Yesu n'umunyembabazi, Yesu n'umunyembabazi. Yesu aguharire, Yesu aguharire. Komoza amasezerano y'Imana upfukamye. Komoza amasezerano y'Imana upfukamye. Ubwira Imana uti Imana ndasavye imbabazi kandi nkomorera. Komoza amasezerano y'Imana. Komoza amasezerano y'Imana hano upfukamye. Numwanya mwiza wo gukomoza, numwanya mwiza wo gukomoza no gusaba imbabazi ku Mana. Dusenga Imana, Imana igire neza. Haleluya. Talomera sha. Amen. Amen. Turagushimiye Mana data wa twese. Turagushimiye ingene uri Imana ikunda umuntu wese. Umugira ko imigambi myiza y'ivy'amahoro yo kumuha agakiza, yo kumuha iherezo ryiza, yo kumushitsa kw'amasezerano. Abantu bose ugomba kuba mw'isezerano ryawe bakuzura nawe bwirukiro, bakarigumamwo, bakarigendana, bakagendana ibanga mu mutima, bakirinda mwami iyo bashitse ahaduga, iyo bashitse ahamanuka, iyo bashitse ahatemba, iyo bashitse ahanyerera, iyo bashitse mu mageragezwa, bakagwana intambara nziza. Mana abariko baririmbura kugira ngo aho batsinzwe mwami wababarire, mwami bazobona ivyiza bibazako, babone mwami ukwera kubazako, babone ukugororoka mwami bakwambikwa muri kano kanya, babone intsinzi bwirukiro. Turabasengera amaraso yawe Yesu abeze gose, abatunganye bagende banezerewe kuri uyu mugoroba ko bababariwe, ko bagiriye neza, ufuruye muri bingabire. Mana yo mwijuru wibukije amasezerano yawe, kandi isezerano rikuru nukuzotujana mwijuru kuri wa munsi ko tuzohabwa akaze mu bwami bwo mwijuru. Kandi ibindi byose ndagushima ko ari inyongera, ko navyone tuzobihabwa muri ubugingo no mu buzoza. Urakoze kuvyumvisa, urakoze kubikoze, ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu mwami w'abamuri mu ijuru, ndasabiye uyu muntu Mana yatase nawe, wari waramwatuye ku ijambo, wari waramuvuze ko amajambo, wari waramuvuze ko bizomubako mu myaka iyi n'iriya, wari waramusezeraniye amasezerano mwami, wari waramusije mu madosiye yawe, wari waramushize mu madosiye yawe ko ari ibitangazo uzomukorera. Impande y'imbabazi tugusavye Mana, turakomojeje mu ijuru Mana, turakomojeje mu ijuru Mana. Komorera abantu Mana, komorera abantu bapfukamye, komorera abantu bapfukamye, komorera abantu bapfukamye. Umaze gufutanganya amakosa, subiza abantu mu murongo, subiza abantu mu murongo Yesu. Wumviriza amarira, wumviriza amaganya. Umuntu yarusha ageze kure n'uri mugobo, umukureyo warakuyeyo Yosefu, gushikaho abantu bazoduza amashimwe Mana. Cubahiro kibi cawe dawe wera, mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Haleluya, haleluya. Isaha nziza yo gusengera abarwaye, isaha nziza yo gusengera abarwaye. Yesu wacu agira neza rwose, Yesu wacu agira neza rwose. Pastor Justin muze dusengera abarwaye. Data wa twese nakora ibitangaza, data wa twese nagendera abantu biwe, data wa twese nagendera ishengero, data wa twese nabohora baboshe. Duhamagara Imana yo mu ijuru ikura abantu mu mbohe, ikora ibitangaza. Uyu mwaka uhere hari amashimwe y'ivyo Imana ikora. Mana data wa twese uri mu ijuru, turareka imbere yawe Mana, turengukanye aba bahagaze mu ngoro yawe, barafise imitwaro, barafise ibibabaje. Mwami Yesu, turagushima ko wavuze ko bazotumbera muri iyi ngoro bafise umubabaro, bafise amarira, bafise agahinda. Waremeye kuzobakiza, none turabazanye imbere yawe, turabaherekeje mu izina rya Yesu Kristo. Turabatiye ko gukira, turabatiye ko gutabagwa
nibatabagwe n'Imana yacu, Mana twizigiye, Mana twizeye. Yesu wewe wazuye Lazaro amaze kane mumva, wewe wakije wa mwana wa Yayiro, mw'izina rya Yesu Kristo ubushobozi bwawe ni bwa bundi, nuhindagurika, nubakize buri wese Mana umutwaro wiwe, amarira yiwe, wewe wahojeje Ana mw'izina rya Yesu Kristo, wewe wagiye utabara Mwami Mana uri mw'ijuru, abafise akabonga n'agahinda ugendera ubwoko bwawe uyu mugoroba Mwami, baronke gutabagwa, baronke gukira, gushobozi bwawe bwururuke, ibitangaza n'ibimenyetso bikwirikira ubutumwa bwiza. Urakoze Mwami kuvyumvise, urakoze gukora ibirengeye ivyo tugusaba, kukurazi umubabaro w'abantu baje imbere yawe, ubatabare nk'uko ubona bikwiye, tubigusabye mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu niwo dutsenze, amen.